kumbe ngibyo kujya umugore wa mwana wanyu azi yuko unyibiri wiwe abizi yarabizi yonyemerera ko ndabitana nyakuzana amaguru nyakuvyara umwana acubitse ahubwo nyakumubura uruvyaro urya nta migica nziganda musabira urya jewe ubuje n'ubwenge nakoresheje nakubwiye mpaka tubafashe hajya ugomba kubifatira ubwami winjira indani ukaba maneko hajya indani nyene mu bwami urumva ukarabaho umwami aryama ukarabaho umwami byakunda kurya ubuho je ndi chef cuisinier aho ushatse kumbwira yuko we na mwene wanyu musigaye muhuza ndamwiyorobekako tinjya kuriwe je ndi umunyabwenge uje nuko bakunda kuvuga natwaye umugore w'ubwenge je genda ko nababwiye ko je nahora nkora ikiboyi hari anye mu Kayanza kuranduka ndabwira ko nagukuye wewe urumva agakozi karaho kakora mu gikoni aciye bakirukana ubu gakora mu ndimo uye nakabwiye ni toka shetani katika jina la Yesu genda wambwawe hari anye mu gikoni wambe mu ndimo hajya urimo ibijumbu urimo n'imyumbati نسبت الملك والملكوت وأنت سمت بالعزة جبروت 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 karagiye Poitrine kataye wa office yavuga ugaburirwa na gramfure wawe ntiwigaburira wewe simba nakoze ukore sawa reka kutwicisha amajambo nutuvana ngare rivyo wigeze byose uri ko twita imbwa mutapfa mwanga bahanda inica shira hasi ukamugwara Zemganan imikuoma imihimbi nan ano nimesema kakesha zura mutinda bakajo zura mugaka zura muti mtoto mwanga washa yani nzigo mumfitiye na kindi
Nzoguma ndabasesema makamudawe. Nzoguma ndabasesema jewe. Abona. Chakonga tena ujira mu mfumu suzukura cyangwa mkam. Umuvukana mubi mubavukana gateretsi kuki wari ibisigi byaso wenyine erega zuru ni mwene mama Fa arushe anunga atzeruzimba anunga aruzimba Como tongenga makara Asa kunandagura shamu muri ngaho muri ko muragira ite mugira murarama ngaho oyi Ivyo ni bikuri amaraso mvuye litiro y'amaraso ivyo ni bikuri mu noneho Nibikire amaraso mwicariye ngaho oyi nta no kunshiramo n'amakara bipfube aho ushaka kugira ikintu arushe Sutko turabaza arushe anumwe aturusimba arakwanga gateretse ukabarusha umutwe gateretse ibyo nibihe arakwanga gateretse urabona girlfriend urabona bya bigesera ngo ni ibikozi by'iwawe bijya raba ingene bangandaguye bampora ngo jewe ndiko ndakorera wewe bampora ariko iki kidumu c'amazi bankubaguye barafata na izi nguma urazi ilitiro y'amaraso yahereye hariya mu gahinga nico kice gituma ushikira ujabura ibyo ujabura bitarasha uko ntarabibi narabangura nk'amavuta cyangwa ngo n'amavuta ariho ntabwo barakunyuguza bakubise baguhora iki wowe ko nzi ko nawe utoroshe bazopfa barushe abahangana nanje Nani sema bari barushe bakumbe twebwe twamaturya ivyo watanguye kujya wamaze kujoborora ndiko nsubizayo uturaso twavuyeyo Jana kubita bitari nk'amavuta ndiko nsubizayo uturaso Krafet jewe nuzi yuko jewe ubundi umukozi mwiza bariko bampora wewe urumva bamenyere tujyana tuguma turiko turavurungana tugwana na wewe rero kubera babonye ubunya umutekano bahase kungandagurira hariya barafata baranzingagura afata ibide y'amazi bangereka ko uko zakubwita ukuri navuye tuyo amaraso aho wazuru unawe ijya kanetse y'amaso ndatanze amaraso ngaho ndatanze igitambo ndatanze igitambo ari impamvu narivuze nsubizemo uturaso ko nagiriwe ubuntu nkaba ka grafred katuvuga duti bazopfa barushe ntibazoducanisha bazopfa barushe abagomba kuducanisha jewe na zuru tumaze kunga ubumwe tumaze kunga urabona rero zuru
Handa rero ko ari ugomba gutangura kuzana akavuyo nibazo ducanishamo no kuzonkorera ikibe sinzogushavurira je nzoshavurira barya abandi atofa gena munjire mu ndabazanira ibyo kujya mu kana je nakina kimwe nigira nkoresha ubugugu je ibintu byose ndabikorana ubwenge nani ntuve ko umuntu aje banyita ikinwara umugi bakanyita imbura kimazi nabi wanyu bose bakansuzugura je ndabikorana ubwenge byose niwe wisuzuguza muri bimwe bimwe urisuzuguza ndagirana awabyimbye uramvyimbira ngo nuko ngo nagiye gukora kwa mukuru wanje hari ico bita kode utazi wewe kode imeze gute ugiye kumumyokera uremeye kumumyokera umubere imbwa yiwe nyene nkuko yama bikubwira bana kugire ikintu wikuranyuma bagenda kuwa nakubwije ukuri mu ntango ndakubwira ati hari ikintu bita kode urabona mugore wanjye narata inzira zose ndabona ko zigoye urumva ndagoma no kurondera umupfumu urumva ndagoma no kurondera umupfumu ndamubura rujya rupfunya kugogwa rujya rugore nyina wakivunduruka hari anya ambwira ngo ndi shetani wa mukobwa urumva ndiko ndamubwira ati anyereke umupfumu akazi nanje ndavyihweza ndicara hamwe ndiyumvira ndavuga ati uyu mwene wacu kugira ngo ndamufate neza hama dutagate twe nawe tuvyibuhe tuvyara abana n'imbwa yacu ivyibuhe yongere inabwagure urumva ibwagure zigwire twibitunga byo ngaha mu rugo ndavuga ati nta kindi nta wundi muco twokoresha nta wundi muti atari uko no kwigira imbwa urumva nkigira imbwa wa mukobwa nyemera nkigira rucaka nkagenda nkamukorera akibaza ngo gatetse umukozi wanje ehesha rero wagiye kumukora ufise icyo ushaka naragiye shandarira ndamogota ndakira ariko araje ndiko darira ariko abone ndarira shamose taratemba iyo nkaba narahombye sha iyo nkana ifise telefone ya Android nari kwifata video nkakwereka je ndiko ndarira gateretse umugabo wawe ariko ni byose zibiko biratibuka rero ndagenda kiricyo kiraje ngana cyagikora ciwe ngomba ko yaje yicucuja bukofe ngora ko tumubabarire ngakora akazi ngo tutamufata nk'umutoyi wacu nanje ndikira abijyaro hajyoro ubona nzana akantu akasororo k'ibiragi bihiye n'agaceri karaye hari waruzi umwana gakwiye hajya ayi nuko hazogera igihe je ndabakorerako ndabashiremo uburozi mu ndya ndaburose urumva ibintu ariko nzobanza gukumva ivyo mu nzu vyose ndakuzana tugire stock agafaranga ndakabonye ndakazana maka dukwiza yo kubaka inzu hama dukwijeho kubaka inzu cyo ndabashiramo uburozi bace bapfa hama cyo tugenda inzu zibiri ijyacu tuyimukira kumbe ingibye kujya umugore wa mwana wanyu azi yuko unyibiri wiwe abizi yarabizi yonyemerera ko ndabitana nyakuzana amaguru nyakuvyara umwana acubitse ahubwo nyakumubura uruvyaro ujya ntamenya ico nziganda musabira ujya jewe burya n'ubwenge nakoresheje nakubwiye mpaka tubafashe hajya ugomba kubifatira ubwami winjira indani ukaba maneko hajya indani nyine mu bwami urumva ukarabaho umwami aryama ukarabaho umwami ibyo akunda kurya ubuho je ndi chef cuisinier aho ushatse kumbwira yuko we na mwene wanyu musigaye muhuza ndamwiyorobekako ndinjya kuriwe je ndi umunyabwenge ujya nuko bakunda kuvuga natwaye umugore w'ubwenge je genda ko nababwiye ko je nahora nkora ikiboyi hari anye mu kayanzanya kuranduka ndabwira ko nagukuye wewe urumva agakozi karaho kakora mu gikoni aciye bakirukana ubugakora mu ndimo uye nakabwiye ni toka chetani katika jina la Yesu genda wamkawe hari anye mu gikoni wambe mu ndimo hajya urimo ibijumbu urimo n'imyumbati nzareka yakagonira rero ntanza ari zigera kwica wewe akanyama uyanza ugasanga hajya umugore atonyekira si haza kubereza ko ari ku rubanza nyakuranduka nayi numvise sanzwe aravuga ngo bagenda nimba ari ngo mu anniversaire banya kugenza umutwe banyaguhura n'imodoka ibagongere mu nzira
ngo n'urukundo ndabakunda baragakundwa n'imbwa Uko nyene. nako bagakundwa n'ibiyabo imbwa yo iraza ubwenge imbwa yanje nayo ndayitutse sawa reka ndakakuraba zarasha zana ngenzo kuzanira upfujya uvuga uti wararose umugabo agukunda hajya mukayanza ugira ngo wari umeze gute ko nagutwaye gashaho nyoko wawe apfuma aguma mvuma ngo nta mukwe ngo arose asha arakivuma naho nyine yaramvuma gateretsi kuki wari ibisigi bya Divi umvisa rero tutaravugana menshi ngo tuje muri birebire ivyo wakoze urabizi nakoze uribuka ivyo waje kutubwira tuko korajya mu bigore mu mwene wanyaja mu kuzimu amezi rero aheze tutariko turakora sawa amafaranga yose mu bushinda ngo nagize iki nakubwiye ati amafaranga yose tuba twarahembwe kuri kajya kazi yose ushire ngaha sinababwiye ko batangiye kubatwara ubwenge ngaho n'ubwenge buragiye kumbe kaza kutubwira ngo mukuru umugabo wanje ngo aja mu kuzimu ngo watanze mabukwe kumbe uri kushaka tuve ku kazi umugabo wawe agasimbiremo umugabo wanje nta kazi akora Hajya rekagira umugabo wanje arabafasha byonyene ntiyahora akora mu mirima ubona hari imirima yiwe kijamo wewe ntacyo nta birebire tuko turavugana hari amafaranga uduhereze twigiye kuko ndahubiye hamwe tutoyaronka twoba babenda kurahi umugabo wanje nta kazi akora hajya rekagira ni kubafasha byonyene ukagira ntihora akora mu mirima hari imirima yiwe mu mazimisi mumubonamo ntacyo yakora cyakora akajya n'akazi ari karakora hari amafaranga uduhereze akaroge kari kwishi kabisa aha yamaze kuvugana na ya majini yiwe byabifukunye byiwe yabibwiye ukungene yo bahindira ubwenge ubu ukagera ukazimura ko muravuga je sinenda gakeneye ayo mafaranga mwariko murakora je nta nari nkeneye ntimura umugabo wanje nta kazi ariko sinababwiye mwego nababwiye yuko bijya bintu vyibazo bibashiramo namwe rawe yamaze kubacurika ubwenge umviriza rero wakagorewe kuva wavugiye nakumvirije none nari natekereje mharure kabire amezi yose tumaze tugenda turi mu barabara amahera tumaze guca shira ngaho yose ahubwo rero nabubashe mushaka kunyurirako sivyo aha mumenye ko mwasanze wanje aha ni wanje ni wowe ariko twagushinga ngo mwagirane ahubwo rero mvira mu Rwanda mvira mu rugo mugende nyaruka uri kurazana akagagazo rero ndi muto sindi gito mvira mu rugo wanje genda mvira mu rugo sawa uri kurazana amanyama ngarira kwerekera icabujije mvira zokira fata hariya ndakureba mufate ku ngufu mugabo mufate ku ngufu wenda ndakubwiye umviriza wigize byinshi mu munsi ariko wenda mvira mu rugo hazogira igihe dukutane turi babiri batatu mvira mu rugo togenda sawa maguse cyo nakubwira ikidahura n'imisozi ariko abantu barahura genda mvira mu rugo tujye kukwereka abo turi bo twebwe tugende shenzi gusa none mose umuntu arabake muzibonerako umuvukana mubi mubavukana gateretsi kuki wari ibisigi byaso wenyine erega zuru ni mwene mama wanyu gukundana nibyo bikwiriye mu muryango gateretsi eka kwica mwene mama wanyu nimukundane nibyo byiza mu buzima umuvukana mubi mubavukana
tuvukana gateretsi kuko iwariye ibisiga byaso wenyine erega zuru ni mwene mama wanjye gukundana nibyo bikwiriye mu muryango gateretsi gateretsi eka kwica mwene mama nama nivugira wewe nzogukunda ndagukunde nk'umwana wiwanje ndagukunde nk'umwana wiwanje wari nkansanganira divi urabibona ngiyi aha niho wari kuba unsanganiye ngeze ngaha ariko raba irabona ko nje nsumye ikabona ko nzanye ibintu yoyo ikanyakira ubu none ko atahura oya tekana ntubona ibyo nako ndakubwira nakubwiye ati uyu uzoyifate nk'umwana wiwawe mukuru urabibona ndakuzana ibitumbura mu kanya kandi aze kuguha ibiharage byinshi uze kujya uhimbe ndaza kukuzanira n'ibitumbura ujye uhimbe rero niko ndakubwira ni imbwa yanjye iyi irankunda inkunda urukundo nguzumba we n'ugunkunda ariko wewe nawe si cyane nturaja ico bita ku ruhande bacha oya iyo mbwa nayo irakurenze divine vugisha ukuri uyavuga yuko mwahujije ariko nuvuga yuko igukunda ko ndagukunda imbona ngiseruka hajya gusa ikacivuga ngo uyo data buja yaje ahubwo nsuye kwicuza impamvu nibagiye kuyigura igitumbura nishinga ngurira wewe ndakuzaniye ashyumva kugira ngo uzosa ntiwari wavuze ngo ntasafuriya yo guteka ufise urabutse safuriya yo gukora isose indi baza isosi zoyikora iyi ndayiguze ukazi hariya ku isoko ndakuzana igitumbura we ndakuzana igitumbura sibyo ndakuzana igitumbura ndabona ko washavuye ndakugura igitumbura we n'ubwigoro ndiko rano nyine ishavuye akira n'igikombe yasororire nene ndashatse n'ibintu akira n'igikombe yacaguhashaho we bari bavuze ngo zinzosa gutunga kiya gipfungo ni mwene wanyu nyagupfa yihambe nyaguzuka akamfata nango je simutunga umugore je ujya muvumo nyoko wawe nimba yaramvumye ujye uzohera uhere reka nabajye tuzobaho funga amaso ndazi ko wari waramenyereye urya bya bindi bigufata mu muhogo banza kumanuza amazi urinda kunywa ibigundo kare kumunoho reka umunoho wenda gukunda nubwo norandaja mu ndayo ambe nubwo norandafatwa nabi oya nubwo norandafatwa nabi na grand frère nari nihenze urumva wenda gukunda dikira kagaciri cyane ishokuri utusira ubwo ntufise umugabo ngo wazikurondera raba uyu utegereza kubungabunga uteka irobo naho ndinda ndende nzojya mu ijoro gusura bitse ku murango razi ubuye ko ndi hari anye namaze gushika akunyo kari kahetse amenyereye ugura kandi kijana iyi sinusi anye kwabaye gucafura iyi nisaje yacafuye ngaha iyi sinusi y'umuntu anye bana ibi byose ibintu birabiri by'ibiharage byose nagerageje kuzana n'amavuta ngaya arimo ngaha n'amavuta nayaza amamesa ngaya nayakizemo zose kuvango je ngo sumira umugore baza ngaho onye kya gipfu ngo ni yanje nyagugorwa akaza kumfata nabi jewe ngo ndi umugabo wimbwa divi ndakurahima no mwijuru je nzofuma ngenda gusa urumva ngende ico bita mu giswahe je ndatsi ndimenyesha kwa kunagiye ngenda nkora ikiboya ahantu hatandukanye urona nagiye menya mpura n'abakongomani mpura n'abarabu mpura n'abameti mpura n'abantu nze n'abaringara n'abandi bavuga ngo cinci abagombye kuvuga ngo nzogenda ndi gusa cinci tatara twara kugira abashinwa divi wagiye twamenyanye nawe gukora muri societe y'abashinwa akeneye kubwira ngo umubwiye ko ushonje ukambwira ngo cinci
canci cincu canci akashata aho cincu waconci bamusanga urashonje ashika ni babi arakino bara umva bo bagomba gukoresha nk'umukinwa nyene kuko aconci bamusanga urashonje umva gutira akora akazi yo tarabasezeye ubu wogiye kuvyibuha wongera uvyibuhe nanje ngira ibisusu nka ugira ibisusu vyibuhe umva nta sindoswa kuraba ibisusu abakobwa indaya iki oya urumva ariko uri kuragira ugasanga ni hatari ntanze izotwe je ni gateretswe n'Imana agateretswe n'Imana ntigaye nuko n'umuyaga mubavukana mubavukana gateretsi kuko wari ibisiga byaso